Mbega iyo umuntu yumvise ubuzima bw'abubatse yumva iki? Umugabo azosiga se na nyina, azosiga se na nyina aje kubana n'umugore wiwe ahantu ari babiri, n'umugore nawe azosiga se na nyina acaza ahure na wa mugabo wiwe babane ahantu hatandukanye no kwa nyina no kwa se na nyina b'umugabo no kwa se na nyina w'umukobwa ari babiri bakora urugo ngo babane akaramata hanyuma babe umwe. Ndumva ko iyo demonstration ya 1 plus 1 égale 1, 1 plus 1 1 plus 1 égale 1. Icyo giharuro kiragoye. Igiharuro kiragoye. Icyo giharuro kiragoye. Nk'uko baduka kiravuga ati kandi ndizera ko kiri applique nyene ku mugabo n'umugore. Buriya ngira ngo Imana iyo demonstration niyo yize. Bakaba baduka kiravuga ati 1 plus 1 ashaka kwitaho ati 1 plus 1 ide. 1 plus 1 égale 2. Ariko ku mugabo n'umugore 1 plus 1 égale 1. Uko bango bazobumwe. C'est-à-dire que bari fusionner quelque part. Mbega iyo umwe muri abo abakijijwe n'undi adakijijwe mu nzu fashe mutaraja mu kugwa c'Imana, mbe mu nzu hoho biroroha? Ico rero ni ikibazo kiryoshe cyane kandi ni ikibazo gikomeye. Igihe umwe akijijwe ubundi adakijijwe, iyo ndashaka kubikubwira ko neza kuko n'ubuzima nabayemo. Yego, narabaye nkijijwe jenyene, umutware wanje adakijijwe. Shalom shalom nshuti bakunzi bagenzi aho muherereye hose, nizere ko muguwe neza ivanye naho muherereye, nshaka mwiriwe canke mwaraye, ariko ndamukuja amahoro y'Imana abane namwe. Nijewe Patient ko muraganira kandi kuno mwanya mwiza aho tubazaniye ikindi kiganiro turi n'undi mushitsi muri channel yacu Ndiho Gospel TV. Utibagiye ugira subscribe, share, comment uko ndazi neza za kuvuga neza. Reka kuno mwanya rero twakira umushitsi dufise no munsi abanza bibwira imbere ko tugenda kwidonido kucatuzanye. Kaze. Murakoze cyane kuyakira. Muri channel Ndiho Gospel TV irabakiriye. Bakeneye kumenya ati ni bande bari muri studio Ndiho Gospel TV. Nitwa Apotre Ida Ndayishimiye. Nkaba nubatse n'umugabo umwe. Mfise abana b'amaraso 7, abahungu 5 n'abakobwa 2. N'abandi bana benshi. Ego Imana yampaye mu buryo bw'impembo. Ego. Apotre Ida Ndayishimiye. Bakunzi bacu amereye hose nizera yuko ko mukumvuga neza, muko murakurikirana mumaze kumenya uwo ari we muri kumwe muri studio ya channel yacu Ndiho Gospel TV. Apotre benshi barakunze kubonye subwambere bakubonye muri Ndiho Gospel TV, kwavuga ati ego ni Apotre, ariko harimo n'abamwe batazi eske ni Apotre two abarizwa mu ishengero ryahe? Urakoze kuri icyo kibazo. Ndongoye ishengero ry'abagenzi bamwe mu yera mu Kirundi, mu rurimi rw'ikinyamazuru naho ni Église des Amis du Saint-Esprit. Ego. Iherereye mu gisagara ca Bujumbura hagati, kwibarabara nuvango gisoko, bavuga ngo Avenue du Marché, ni nimero ya 3 canke nimero 3. Ego cyane. Ego murakoze cyane. Turasubiye kandi turabaye kaze muri channel yacu Ndiho Gospel TV. Bakunzi bagenza mpereye hose nizera neza ko turi kumwe kandi mukoma dukurikirana. Rero kuno mwanya turi kumwe na Apotre Ida Ndayishimiye, arongoye des Amis ishengero ry'abagenzi. Rero kuno mwanya reka tugende widonindo kucatuzindukanye. Tumaze iminsi tubona ibicapo bitandukanye, igicapo kivuga giti ngo ubuzima bw'abubatse. Mbega aho herereye ushaka kuvuga ati ubuzima bw'abubatse wowe wumvike. Bino nido tumenye neza ubuzima bw'abubatse tuko turi kumwe na Apotre Ida Ndayishimiye abanze atubwire mbega iyo umuntu yumvise ubuzima bw'abubatse yumvike. Iyo umuntu avuze ngo ubuzima bw'abubatse jewe numva ubuzima bw'umugore n'umugabo.
imana yafatanije ikabaha ku bana kugira ngo bakore umuryango. Ego cyane, ego nk'uko bivuze yuko ubuzima bwawubatse ari umuryango ugizwe umugabo n'umugore. Mbega twinjiye mu buzima bwawubatse ku mukristo, mbega mu gikorwa cy'ubuzima bwawubatse bw'umukristo mu rusengero biroroha? Ubuzima bw'abubatse ku bakristo mu bisanzwe bwateza koroha, ariko usanga bamwe bubatse basangiye ishengero, ibyo nabyo ni byiza. Ariko igihe usanga hariho umudamu akaba ari we akijijwe, n'iyindi nayo usanga umugabo ari we akijijwe. Urumva yuko ubuzima bw'abubatse hariho ahantu twobushyira mu migwi itatu. Abubakanye bose bakijijwe bari mu rushengero rumwe cyangwa bashaka batari muri rumwe, ariko bakaba bakijijwe bose. Abo barafise icyo bahuriyeko, abo barafise icyo bumva kimwe, abo barafise uko bavyumva bakavyumvikanako mu ntumbero imwe. Ariko abo usanga umwe akijijwe uwundi adakijijwe, hariho bimwe batumva kimwe. Muri icyo gihe rero ntibiza koroha, ntibiza kuborohera muri ibi bica nk'ibiriya. Uburyo bwa mbere ni igihe bakijijwe bose. Uburyo bwa kabiri ni igihe umugore bakijijwe cyangwa umugabo adakijijwe. Uburyo bwa gatatu ni igihe umugore umugabo bose badakijijwe, batanafite n'urushengero basengeramo. No kuba muri katolika, niba ari muri katolika bari ngaho uko nta buzima bw'ikristo bafise. Imana ntiri hagati yabo, ntibagize ya mbere mu rugo rwabo. Ahubwo n'uburyo bwa kane, hari n'abandi nabo bubakanye no mu rushengero ntibagiyeyo, no muri leta ntibanditswe, ntibazi, ariko bakitwa ko bakijijwe. Bakaba babana bagize umuryango. None nk'uyoka igira kane ku mwanya tuvuga ati aba ntibanditse muri leta no mu rushengero ntibanditse, ariko bakitwa yuko bubatse. Be abo nitwo dushobora kubasha muri kaya abantu bakijijwe. Bakijijwe baba barubatse rukristo. Yoka igira kabiri vuga yuko ni mu gihe umwe muri abo babiri abakijijwe. Mbega iyo umwe muri abo abakijijwe n'undi adakijijwe mu nzu, fashe mutaraja mu kugwa c'Imana, be mu nzu hoho biroroha? Ico rero ni ikibazo kiryoshye cyane kandi ni ikibazo gikomeye. Igihe umwe akijijwe ubundi adakijijwe, ibyo ndashaka kubikubwira ko neza kuko n'ubuzima nabayemo. Narabaye nkijijwe jenyene, umutware wanje adakijijwe. Icyo gihe bivana n'umugabo mwubakanye, bivana n'imibanire yiwe, bikavana n'ingene yemera Imana, kuko hariho badakijijwe uko tubyita nk'uko tubyita mu Kirundi ngo abakizwa, mugabo akabasenga akunda Imana, asengera muri katolika. Uwo rero aba afise imbuto muri we kandi yo kubaha Imana, nubwo ataraza muri aya mashengero y'abakizwa. Rero hariho bimwe mutumvana ko mutumvikana, kuko ukijijwe uko uvyumva siko avyumva. Yandi majambo makeya, hariho ibintu mutabona kimwe, mutumvikanako. Nka kimwe gikomeye mbere bigorana kumvikanako ni kijanye n'abana. Ingene babatizwa, ingene
baraganira n'ingene basangira usanga mu bakizwa ntibyemerwa muri katolike biremegwa aho rero ntimuza kumvikana kuko uko wowe ubitahura nawe siko abitahura urumva ko gishobora kuba intango y'amakonfli canke kutumvikana ego cyane ego chuti bagenzi bakunze mwadukira mu channel yacu Ndiho Gospel TV aho mwereye hose nizane neza tuko turajana turi kumwe mbe nawe ufise ikibazo urashobora comment ngaho kugira ngo nawe ufise ugira icyo ubaza kugira ngo nawe utoregwe inyishu ikibazo cyawe kuvyerekeye ubuzima bwabo batse ntituraje ariko turatango turi mu ntango uko tugenda buke buke kugira ngo tumezane neza ubuzima bw'abubatse ico gira kabiri ndacyumvise ariko rero hari kindi kibazo novuga kujya ya cyambere wavuze yuko mu gihe bose baba bakijijwe bose hamwe hariho ibibazo kanaka yakunda gushika kwa bakijijwe ugasanga yego turakijijwe gasanga nk'umwe muri abo ari mu gikorwa kuruna ari mu gikorwa ariko tusanga ivyo bikorwa haraho umwe atemererwa n'uwundi bivanye n'umwanya tusanga nayo nkijijwe ntarubaka nakore kwacimana neza ikomeye ariko mu gihe ninjiye mu gikorwa gasanga uratatura by'ubuzima bwawo batse gasanga yatakugabanuka mbega ico kintu kivuga kwiki yego cyane ko ni jambo ry'Imana rivuga ngo dukora ibikorwa by'Imana hakiri kare yego ngo butarira burya Imana iba yashatse kuvuga ngo dukora ibikorwa tugifise umwanya yego yaba umukobwa akiri muto kuba ariko baranyumva abikore akiri wenyene atakigira ibimugora n'umusore nawe nyene akora ibikorwa by'Imana atarinjira mu mabanga menshi yo kwitaho urugo rwiwe yego ubundi muntu yavuze neza ni Pawulo mucete Pawulo yandikiye abakorinto igice c'indwi yarivuzemwo neza aravuga ngo abakozi b'Imana no bahanurako wokorera Imana udafise umugore cyangwa udafise umugabo ngo kuko umugabo ngo ariko arakorera Imana ari wenyene anezereza Kristo nkuko yari kunezereza umugore wiwe bivuga ko umukozi w'Imana afise umudamu akagira n'igikorwa c'Imana cyangwa umudamu akagira umugabo akagira n'igikorwa c'Imana ntibimworohera kunezereza umugabo yongera anezereze na Kristo biragoye igikorwa gikomeye ni ukuvuga rero yuko jewe nk'umuyobozi w'urushengero yego mfise abakobwa bakiri bato bataraja kubaka izabo hagera igihe bakaza kubaka izabo yego bishobotse ko umugabo amwumva akamutahura yego akora igikorwa c'Imana neza ariko iyo umugabo atavyumvise atabitahuye ndamubwira kubanza kunezereza umugabo wiwe imbere yo kuza gukoresha igikorwa c'Imana kuko ishengero rikuru ni mu rugo ishengero rikuru ni muhira yego ariko uvuze nk'uko hari abandi bageze mu rugo bavuga bati ngo Imana imbere kasanga undi muri bo akavuga ati mu rugo none muri byinshi bike ahantu uvuga kwiki muri make Imana imbere byose Imana imbere ariko iyo abantu bamaze kugira projet bagakora urugo yego Pawulo yavuze ngo ucunezereza umugabo cyangwa ukanezereza umugore yego imbere y'Imana mu bisanzwe uno munsi bigera ikibazo ibyo bintu bitera ingorane kuko neza tutaramenyana na mpwemu yera cyane kuko ngo abarongorwa na mpwemu w'Imana nibo bana b'Imana jewe rero ukuntu nabibonye mpwemu yera arafise ingene abiroranya arafise ingene abiroranya yego akabiroranya neza ku buryo muhira haba amahoro yego kuko ntiwosiga umuntu ariko aridoga yego umuntu ababaye umuntu
ufise umutima uvyimvye ugiye gukorera Imana bishoboka yego mpemu yera arabiroranya neza ku buryo mu rugo haba amahoro no mu gihugu c'Imana hakaba amahoro yego cyane murakoze nshuti bakunzi babanyi bagenza mpere yose nizere yuko aho mpere yose muryohewe cyane rwose ko murakurikirana ubuzima bwabubatse mushaka kuvuga ati mbega ubuzima bwabubatse tuko turakurikirana tumaze iminsi tubona ibicapo dukumbure namwe aho muherereye hose muko murakurikirana muko murabona ibicapo rero reka muri makeya dushobore kutubwira neza mbega kwico gikorana cy'ubuzima bwabubatse biteguye gute biteguriwe kujambo ryahe igikorane c'abubatse cyateguwe n'ishengero ry'abagenzi bamwe mu yera ubwa mbere ni igikorane c'abubatse ca mbere duteguye yego mu myaka 7 ishengero rimaze ni igikorane giteguwe neza cyane yego ico gikorane gitumiwemwo abantu bubatse umutware hamwe n'umufasha wiwe aribyo twita cyane ngo umugabo n'umugore canke umupapa n'umumama yego ariko aho sino hahagarara cyane gitumiwemwo umugabo n'umugore kuko tuvuze umupapa twumva wibarutse tuvuze umumama twumva wibarutse yego oya gitumiwemwo umugabo n'umugore abantu bubakanye rero giteguwe neza cyane turabiteguriye twarabatumiye kandi turiteze ko muzoza yego kandi turiteze ko mpemu yera azokora ibintu bikomeye yego cyane mu bantu bubatse ku bantu ko dukurikirana hari abamwe bashaka kwiyumvira bati mbega ko tuganiriye ubuzima bw'abubatse mbega tuba twarikuye mu ijambo rya muri Bibiliya ku murongo wahe kugira ngo neza nabo naho baherereye bashobora kuhasoma baza bavuga bati iyi jambo twarasomye mu kanaka biteguye icyo gikorane giteguriwe mu ijambo riri mu itanguriro 2 umurongo wa 24 ivuga ngo nico gituma umugabo azosiga se na nyina azosiga se na nyina aje kubana n'umugore wiwe ahantu ari babiri n'umugore nawe azosiga se na nyina acazahure na wa mugabo wiwe babane ahantu hatandukanye no kwa nyina no kwa se na nyina b'umugabo no kwa se na nyina w'umukobwa ari babiri bakora urugo ngo babane akaramata hanyuma babe umwe ndumva ko iyo demonstration ya 1 plus 1 égale 1 1 plus 1 1 plus 1 égale 1 icyo giharuro kiragoye kandi ndizera ko kiri aplike nyene ku mugabo n'umugore buriya ngira ngo Imana iyo demonstration niyo yize 1 plus 1 égale 2 ariko ku mugabo n'umugore 1 plus 1 égale 1 uko bango bazobumwe c'est-à-dire que bari fusionner quelque part tutiyaguze ahubwo dukira mu herero ziza ko muteye mu ryoyo cyane gose ko mwumva muzimana n'ubwenge bw'abantu sico kimwe ku mana ni ariko twebwe ni d Izeka wese muryohewe muguwe neza kandi mumva yuko ubuzima bwabo base buryoshye nawe tuge tarashikamo to tukira asha basore vraiment n'ukuri hari abandi bavuga bati je mu rwego aho ngeze imyaka ashitse ko ndageze yuko no kubaka wewe naco mubwira oya afise undi mwanya wiwe kumbure twitege yuko n'abajene bandi uvuga ati twege twimirije kubaka uvuga ati kumbure natwe muzo dutegura undi mwanya ubwo tuzobategurira undi mwanya yego yego turafise ibyo twababwira birahari
ariko rero umugwi wose ego ufise ibyaho. ego murakoze cyane. Ijambo rimwe ubwira icyo ubwira ko abakurikirana muri channel yanjye ni Gospel TV aho bari hose, ubwira ijambo ubatereye ijambo ryanyuma kugira ngo bavuge bati yuko ibyo twajemo twabishyitseko kandi byinshi twabivuganye ko umuntu wese ariko arankurikira kuri ndiho gospel numva namubwira iri jambo ryo kumutumira cyane. yego ubona ngo karibu cyane n'uwundi wese uzi urugo, uzi umugore n'umugabo bubatse, abagenzi bawe, abavukanyi bawe, ababanyi bawe, abakorege, abo mukorana ku kazi, mukunzi uri kurankurikirana kuri ndiho Gospel TV, ndaguhaye kaze cyane kandi ndagusabye icyo gikorwa cyo gutumira abandi. Nivuga butumwa rikomeye, ni uburi kurafasha abantu benshi abo uzi hirya no hino bakeneye kumva icyo Imana yateguye muri icyo gikorane, bakeneye kubona icyo Imana izokora kuri icyo gikorane. Umfashe utumire benshi kandi nawe ntuzusigare. Uri couple uri kurantumira, couple yawe ntizosigare. Nukuri ntuzobure muri icyo gikorane. Ndakwinginze wewe uza kubona iki kiganiro, wewe uza kucumva, ntuzobure kandi n'umugenzi wawe ntazobure, n'umukunzi wawe ntazobure, n'umuvukanyi wawe ntazobure. Aho umuzi hose karibu nka couple muri icyo gikorane. Kirashushe cyane, kirimo umuriro mwinshi, hemu yera ndazi ko aza kwigaragaza kuri iyo tariki. Imana iguhezagire cyane. Nshuti bakunzi bagenzi abanyamuhere hose, numvise neza ubutumire burakwiye, numvise neza ikiganiro ubuzima bwabubatse, ko washoye ko watanguranye natwe nawe tubwirije neza washoye kumenya byinshi, wabye kunyabika muri byinshi uko byinshi neza tuzobisanga izo tariki, amatariki yajyari kugira ngo nakwa dukurikirana bari ku murongo bameze neza amatariki yariyo hamutugire mbega twabonye ngo ni birafise iminsi. Ego cyane. Ego bicuba byo vyerekeye amatariki amasaha. Ego wewe uri kurakurikira iki kiganiro n'abandi bose uzotumira, iki gikorane kizotangura itariki 2 n'itariki 3 gihere itariki 3. Nukuvuga ngo itariki 2 ni ku munsi wa gatandatu, zotangura isaa 9 zo kumuhingamo, tuzogeza isaa 1:30 y'ijoro. Kwa gatandatu rero biraryoshe cyane. Hanyuma gice kirangira ku munsi w'Imana, itariki ni 3 z'ukwezi kwa 12 hazaba ari ku munsi w'Imana. Naho nyene zizotangura isaa 9 zo kumuhingamo. Nukuri ntuzosohoke, ntuzoje gufata akaburushete n'ifanta, ariko uzorangirize muri ico gikorane. Ndizeye neza ko kizakugirira akamaro gusumba ibindi bikorane byose umaze kumva. Karibu cyane. Kuvuga ngo ni kundwi ya mbere y'ukwezi kwa 12 itariki 2 na 3 kwezi kwa 12 kuva saa 9 gushika isaha 1 y'ijoro. Karibu cyane. Ego murakoze cyane. Channel yacu ndiho Gospel TV irabashimiye kuba mwashoboye kwitabira ubutumire, mwashoboye kubana natwe, turabashimiye cyane. Urakoze cyane Patient. Yego urakoze cyane Patient. Ndanezerewe cyane mbere n'ubwa mbere tugiranye ikiganiro. Yego ariko ndabakunda. Yego ndababona kenshi. Rero ndagushimiye cyane hamwe na ekipe yawe mukorana iki gikorwa, kandi Imana izorushirizaho kubahezagira cyane. Mu bihe bizoza muzaba mufite televiziyo nini mukarusha gukora ibiganiro byinshi bisumbirije ko mubikora uno munsi. Amina. Intango iba ntoyi, ariko ihereza ngo riba rinini cyane. Nuko rero Imana bamugisha na ekipe yawe. Amina.
nshuti bakunzi bagenzi babanyamere bose nizeye neza ko wakurikiranye ikiganiro turi kumwe na Apotre Ida Ndayishimiye niyo turi kumwe akora tuganira ubuzima bw'abubatse. Nizere ko wese kwadukurikirana iyi video irakenewe cyane urungukiye umuntu yubatse yashobora kuba ari mama ari papa ari tonto ari tantine wese umurungikire kugira ngo nawe nyene azoronka akaryo ko gushika ku iyo tariki zibiri gushika ku tariki zitatu isaha 9 gushika isaha 1:30. Rero kubw'ivyo uratumiwe twese hamwe tubere hajya kaze. Turabashimiye mutegage subscribe share na comment. Turabashimiye bye.